iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi, muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi uyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo. Ikaze kuri radiyo yanyu. Amasezerano agenewe korohereza urujya n'uruza rw'ibicuruzwa ku mugabane wa Afurika yashyizweho umukono mu mwaka wa 2018 i Kigali mu Rwanda, ashyirwa mu bikorwa mu kwezi kwa gatanu umwaka wa 2019. Ubu imyaka hafi 6 irashize. Aracyariho agahaze kuko nta kunywana bukwiye buriho mu hagati y'ibihugu, turetse ko harimwo n'ibindi usanga birimo n'intambara kandi ari ibibanyi, hariho n'ibindi by'intambamyi. Uwo ni Pierre Claver Nsengiyumva, impuguke mu bya politiki, akaba anakurikiranira hafi ibyerekeye ubucuruzi n'iterambere ry'umugabane wa Afurika. Muri Kongo hejo kuwa mbere inzego z'ubutegetsi zatangiye kuburanisha abasirikare 75 bashinjwa ibyaha by'urugomo no guta urugamba mu mirwano igisirikare cy'iki gihugu gihanganyemo n'inyeshyamba za M23 mu ntara ya Kivu y'Epfo. Umuyobozi wa ONU-SIDA yaraye atangaje ko umubare w'abantu bashya bazandura virusi itera sida ushobora kuzikuba inshuro zirenze 6 bitarenze umwaka wa 2029 igihe Amerika yahagarika imfashanyo itanga muri gahunda yo kurwanya sida. Perezida Donald Trump wa Amerika yongeye kwemeza ko azigarurira intara ya Gaza mu gihe yakomeje igitutu kuri Israeli n'umutwe wa Hamas ngo bitere indi ntambwe y'amasezerano yo guhagarika intambara. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turabagezaho ku buryo burambuye mu mwanya, mube hafi ya radiyo yanyu. Ibiganiro byacu tugiye kubihera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuyobozi w'ishami rya ONU rishinzwe kurwanya sida ONU-SIDA ejo kuwa mbere yatangaje ko umubare w'abantu bashya bazandura virusi itera sida ushobora kuzikuba inshuro zirenze 6 bitarenze umwaka wa 2029 niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihagaritse imfashanyo itanga muri gahunda ikomeye yo kurwanya sida. Fidel Niyongabo, umuyobozi nshingwabikorwa w'ishami rya ONU rijejwe kurwanya sida ONU-SIDA Winnie Byanyima yagabishije ko abantu imiliyoni bashobora gupfa mu gihe ubwoko bushasha bwa sida munanirana ku miti bushobora kwiyadukiza. Mu kiganiro yahaye itororokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika Associated Press, Byanyima yatangaje ko ibitigiri vy'abandura umugera wa sida vyari vyagabanutse mu myaka ya vuba. Abantu bashasha 1,300,000 nibo bari bemejwe ko banduye sida mu mwaka wa 2023. Ni ukuvuga ko abandura sida bari bagabanutse ku rugero rw'ibice 60% kuva igihe ico ciza cari gikomeye cyane mu mwaka w'1995. Yamara kuva Perezida wa Amerika Donald Trump atangaje ko Amerika ihagaritse imfashanyo zose yaha amakungu mu kiringo c'imisi 90, Winnie Byanyima yavuze ko abategetsi b'ishirahamwe ONU bavuga ko bishoboka ko mu mwaka wa 2029 abantu bashasha 8,700,000 bashobora kuzoba banduye umugera wa sida. Yasiguye kandi ko abazohitanwa n'ico kiza bazokwiyongera niyo Leta ya Amerika itahindura ingingo yafashe ikabandanya iyobora amakungu. Umuyobozi nshingwabikorwa w'ishirahamwe ONU-SIDA Winnie Byanyima yasavye Leta ya Perezida Trump guhagarika igihutihuti imfashanyo yaha amakungu. Yavuze ko ingingo yo guhagarika iyo mfashanyo yatumye abantu batekerwa n'ubwoba kandi batamenya ico bokora mu bihugu bitari bike vyo ku mugabane wa Afurika byasinzikajwe n'ikiza ca sida kurusha ibindi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yongeye kwemeza ko azigarurira intara ya Gaza. Ni mu gihe yakomeje igitutu kuri Israeli n'umutwe wa Hamas ngo bitere indi ntambwe y'amasezerano yo guhagarika intambara. Geoffrey Mutagoma, umukozi w'umuryango w'abibumbye yatangaje ko bashoboye gukumira ikibazo cy'inzara mu gihe amakamyo yikoreye ibiribwa agera ku 12,600 yashoboye kwinjira mu ntara ya Gaza kuva agahenge kaboneka. Gusa yavuze ko karamutse katongerewe iminsi akaga k'inzara gashobora kuvuka. Nyuma y'uruzinduko rw'iminsi 2 mu ntara ya Gaza, Tom Fletcher kuri ibikorwa byo gutanga imfashanyo muri ONU yabwiye ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press ko agahenge nikaramuka gakomwe mu nkokora hashobora guhita havuka ikibazo cy'inzara. Ubwo yari yerekeje muri Louisiana kureba umukino wa Super Bowl, Perezida Donald Trump wa Amerika yabwiye abanyamakuru ko amaze kurambirwa kwihangana nyuma yo kubona bafashwe bunyago n'umutwe wa Hamas barahorose kubera kwicwa n'inzara. Yongeye gusubiramo ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izigarurira intara ya Gaza abanyepalestina bakimurwa. Perezida Trump yavuze ko yiyemeje kugura intara ya Gaza no kuyigira iya Amerika, naho kubyerekeye kuyisana akaba ashobora kuyiha ibindi bihugu mu burasirazuba bwo hagati bukagira bimwe bwubaka. Amasezerano y'amahoro yabaye nk'akomwa mu nkokora mu cyumweru gishize ubwo Perezida Trump
ahagaze iruhande rwa minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yatangazaga ko ashaka kwigarurira intara ya Gaza nyuma y'intambara iriho muri iki gihe. Ni igitekerezo Netanyahu yashimagije ariko kinengwa cyane n'umutwe wa Hamas, ibihugu by'Abarabu ndetse n'inshuti za Amerika. Abazungu b'Abanyafurika y'Epfo banze ibyo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yari yabasabye guhungira muri Amerika akarengane yavuze ko babamwo. Frederic Nkundikije abaha inkuru. Iyo nyishu itumye abategetsi bo muri Amerika babona ko ikibazo cyo kwimura abazungu b'Abanyafurika y'Epfo kitihuta nk'uko bari bavyibajije, kubera n'amashirahamwe avugira abazungu abona ko ikibazo c'abirabure bagize umurwi munini muri Afrika y'Epfo boba bacinyiza abazungu gikwiye gutorerwa inyishu mu gihugu. Ku munsi wa gatanu w'indwi iheze, Perezida Trump yateye igikumu ku ngingo y'umukuru w'igihugu ihagarika imfashanyo yahora ihabwa igihugu ca Afrika y'Epfo kubera ingingo yafashwe na perezida wacu Cyril Ramaphosa isubiramwo ukuntu amatongo yatanzwe mu buryo budakwiye kuri ca gihe c'intwaro y'abazungu. Ingingo Perezida Trump yateko igikumu iha uburenganzira abazungu b'Abanyafrika y'Epfo barenganywa kubera urukoba rwabo bwo guhungira muri Amerika bakakirwa yompi. Abazungu b'Abanyafrika y'Epfo bazwi nka Afrikaners bimukiyeyo bava mu gihugu c'Ubuholande no mu Faransa nibo bafise amatongo menshi muri Afrika y'Epfo. Aho yumviye ico ciyumviro c'abatetsi bo muri Amerika, umwe muri bo Neville Van der Merwe afise imyaka 78 aba hafi gisagara ca Cape Town yagize ati, udafise ingorane ngaha ni kuki okwifuza kuja ahandi. Ingingo ijanye n'itangwa ry'amatongo perezida wa Afrika y'Epfo agiye gusubiramwo n'ingingo avuga ko zarenganije abirabure, aho usanga ibice 3/4 vy'amatongo yose yabigenga ari mu minwe y'abazungu bari kurushi muri ico gihugu. Ayo yaramwe makuru havugwa hirya no hino ku isi. Nshuti banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, tubibutse ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu no ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio@voa.com. Ku zindi mbuga nkoranyambaga Facebook, Instagram, YouTube na X, adrese yacu ni VOA Radio yacu. Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Bimwe mu bikorwa birimo ibya leta byatangijwe kuri uyu wa mbere mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umujyi umaze ibyumweru 2 wigaruriwe n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ni nyuma y'ubutumwa bwatanzwe n'ubuyobozi bushya bwashyizweho na M23 kuva mu cyumweru gishize, aho bwasabaga abakozi bose gusubira mu kazi kabo. Inkuru ya Jimmy Shukrani Bakomera. Nubwo ubuyobozi bwa M23 bwahamagariye abantu bose gusubira mu kazi kabo kuri uyu munsi, mu mujyi wa Goma ubwitabire bwari buke cyane ugereranyije n'iminsi yashize. Gusa serivisi za leta zitandukanye zirimo ubuyobozi bw'umujyi zo zakoze kuri uyu munsi, nubwo abakozi bose babonaga ko batitabiriye akazi nka mbere. Umuyobozi mushya w'umujyi wa Goma yagaragaye ku biro bye ari kumwe n'umwungirije na bamwe mu bakozi batandukanye bari basanzwemo. Gusa ikigaragara nuko hari n'abandi bataje kubera ko bamwe bakiri mu buhungiro, abandi bakaba bagitinya ko umutekano wabo wahungabana. Ibindi bikorwa byitabiriwe kimwe n'ibindi ni iby'uburezi. Mu mashuri atandukanye yo mu mujyi wa Goma twabashije gusura kuri uyu wa mbere, nta cyahindutse cyane kuko ubwitabire bwari ku kigero cyo hasi cyane. Byasaga nuko abanyeshuri bari mu kiruhuko. Amashuri atandukanye yo mu mujyi rwagati no mu zindi karitsiye yo yafunguye, ariko abanyeshuri bari bake cyane. Urugero ni nko ku ishuri rya Complexe Scolaire Ushindi na Kami ziherereye muri komine ya Goma, aho twageze hari umubare muke w'abanyeshuri bari baje kwiga. Iri shuri risanzwe rifite abanyeshuri bari hejuru y'300. Umunsi wose warangiye hari abanyeshuri bari munsi ya 50. Naho kuri Complexe Scolaire Mikeno ry'idini ry'Abayisilamu riherereye muri komine ya Karisimbi, abanyeshuri bahamaze nk'amasaha 4 gusa ubundi bahita bataha. Umuyobozi w'iri shuri wanze kuvugira kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika yatubwiye ko umubare w'abanyeshuri n'abarimu wari muke cyane, bityo batari bushobore kwigisha abaje umunsi wose. Abarimu bamwe twagiye dusanga ku mashuri birinze kugira icyo bavugira kuri mikoro yacu. Gusa aba batubwiye ko impamvu benshi muri bagenzi babo batarimo kwitabira akazi nk'uko babisabwe n'ubuyobozi buriho ari ukubera ko kugeza ubu batarahembwa umushahara wabo. Bumvikanisha ko bataramenya nimba leta ishobora kuzabahemba bitewe n'uko benshi bakiri mu buhungiro. Naho ku babyeyi bo impamvu batohereza abana babo ku ishuri ni ukubera ko batizeye umutekano wabo.
ahandi twabashije kugera ni ku ishuri rya Cinquantenaire riherereye muri karitsiye ya Mugunga muri komine ya Karisimbi. Iri ni rimwe mu mashuri akomeye cyane ya hano mu mujyi wa Goma. Aha naho abarimu n'abanyeshuri ntabwo babashije kuhakandagira cyane ko ibikoresho by'iri shuri byose byibwe ubwo imirwano yasatiraga umujyi wa Goma. Twabashije kuvugana n'umwe mu bayobozi baryo twasanze arimo kugerageza gukusanya ibisigarizwa by'ibikoresho byaryo. Il y avait d'autres équipements ici sur la paillasse, beaucoup d'équipements de grande valeur. Aha hose ureba hari ibikoresho byinshi cyane byifashishwaga nk'imfashanyigisho. Ibi byose byaribwe ubwo intambara yateraga ahangaha mu mujyi wa Goma. Turimo kumirwa cyane kuko ntari amashuri hirya hariya yari arimo kubakwa, abantu baraje barasenya. Mbese nk'uko mubireba ahangaha dusigariye aho rwose. Sinzi ko iri shuri riri buze gutangira byihuse. Hirya hariya hari inyubako nshya ariko yose barasenye. Regardez, on a tout détruit. Uretse ibikorwa by'uburezi kuri uyu wa mbere, amabanki yo mu mujyi wa Goma nayo ntabwo yafunguye imiryango yayo. Gusa hari zimwe muri za banki zatangiye gukora zifashishije abafatanyabikorwa bazo basanzwe bakorera mu mujyi wa Goma. Urugero twavuga nka Rao Bank yakoreraga mu mujyi rwagati, ubu yatangaje ko abari basanzwe bayigana bashobora gukomeza kubona serivisi zayo binyuze kuri agence ya Illico Cash hose mu mujyi wa Goma. Kuba ibikorwa bitabashije gutangira neza kuri uyu wa mbere, hari abaturage bamwe bavuga ko biteza impungenge z'ubukene mu miryango yabo. Umwe muri bo twabashije kuvugisha yagize ati: "Nukuri abantu bitabiriye akazi nk'uko byagombwa kuba, n'abanyeshuri ndetse ntabwo bagiye ku mashuri nk'uko byagombwa kuba, kandi ibi byose bikaba bifite ingaruka kubera inzara igombwa kudufata muri Goma, inzara akaba ari itwicira." Kuri uyu munsi kandi kimwe na za banki yewe na koperative zigenga n'iza leta nazo ntizigeze zifungura. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Kubera intambara z'inyeshyamba za M23 zirimo kubera mu ntara ya Kivu y'Epfo, ubuyobozi bw'umujyi wa Uvira bwashyizeho ingamba zikomeye zo gushimangira umutekano. Zimwe muri izo harimo kubuza ibinyabiziga kwinjira no gusohoka mu mujyi wa Uvira saa 12 bihangayikishije abaturage. Ni inkuru y'umunyamakuru Vedaste Ngabo uri Uvira. Bamwe mu bafite ibinyabiziga birimo za moto ndetse n'imodokari bakorera hanze y'umujyi wa Uvira bavuye muri za Fizi no mu bice bitandukanye by'ikibaya cya Rusizi ndetse na za Bukavu basangiye ingingo itazaborohera kuko batinda mu muhanda kubera imyinshi yangiritse, bityo bigatuma bagera muri Uvira nijoro. Alexis Roger Buhendwa ni umuyobozi w'umumotari wakorera muri Uvira Misisi. Twamusanze kuri moto kuri Mulongwe ahetse abagenzi babiri yarajanye Misisi. Avuga yuko iyi ngingo ya meri ya Uvira izabangamira imiryango yabo. Antuka pale mnaweza mnatutesa sana kwa sababu si hatuwezi weza batugiriye nabi kuko ntidushobora kubishobora kuvuga ngo saa moya badufungiye hariya Kivovo cyangwa Kala. Hari igihe uzana n'abana ukarara hariya Kala saa moya, biragoye. Mbere twagendaga tukageza saa 2 n'igice z'ijoro. Abafite ibinyabiziga kandi bavuga yuko batizeye umutekano waho iyo saa 12 z'umugoroba yashizweho kubabuza kwinjira mu mujyi wa Uvira ishobora kubasanga kuko kuri za barriere ziri za Kivovo na Kala nta mazu y'amacumbi cyangwa y'uburiro abayo. Narigeze kuva Uvira shingana isange kugeza hano bitara baratugarana baranga ko turengana. Icyo gihe vraiment twaragize ibibazo ko uburi umuntu uvuye kure swate mbugiye mbamvuye nkino ifitse none kanamvuga ati ngiye isange niyo ndara shingarukira mu nzira rero nacenza kurara ahantu ntari niteguye ntazi byangoye nabi cyane biba bibabereye umuntu ni ingorane cyane bisaba ko umutekano nimba umuntu yapanze kugenda ahantu urugenda karumara kabo rero uciye ufatirwa mu nzira ngo subira inyuma cyabirara ngaha baka ibintu cyabigorana cyane curara nabi umenye ngo uraye mu nivini agiye gukora wambugwa nk'icyuma cyaba wategekanye kukiraza so kiraza curara mu gahinga. Komite ishinzwe umutekano wa Uvira yemeje kandi ko isaha yo gutahira buri munsi aho buri saa 3 z'ijoro kugeza saa 11 za mu gitondo abaturage bazaba bari mu ngo zabo. Bamwe mu bacuruzi bafite utubare ndetse n'abacuruzi bato nabo bemeza yuko gufunga imirimo kare bibinjiza mu gihombo, nubwo iyi ngingo igamije kuzana umutekano muri uyu mujyi wa Uvira uri mu birometero birenga 120 n'umujyi wa Bukavu. Kitu Brigitte acuruza imboga mu isoko rya Zayigwa riri Mulongwe. Turayisaba twebwe nk'abaturage batugirire mbabaze vrema, turabona ibintu bigoye. Imbere twari tumeze neza masaa 3 masaa 4 muri mu isoko mukadandaza n'amahoro, ariko ubu ngubu bani bwinshi abantu barimo baragenda benshi bava muri Kongo bagenda mu Burundi
n'abenshi barimo baragenda muri Tanzania. Mu itangazo ryashizweho umukono n'umuyobozi w'umujyi wa Uvira Kiza Muhato ryerekana yuko izi ngamba zashizweho kugira ngo zifashe mu rwego rwo kugabanya ingaruka zishobora guterwa n'umutekano muke muri ibi bihe burasirazuba bwa Kongo hari intambara. Ubuyobozi bw'umujyi wa Uvira bufashe ingingo mu gihe hari impunzi nyinshi ziwurimo zivuye i Goma n'i Bukavu. Hari bamwe bari gukomeza berekeza mu Burundi, abandi bakerekeza Kalemi. Gusa nubwo meri ya Uvira yafashe ingingo, hari bamwe mu baturage bavuga yuko izi ngamba zo kubabuza gutembera no gufunga imirimo nijoro itari ikwiriye, kuko no mu mujyi wa Bukavu imirimo yose ikomeje gukorwa nijoro. Felix Serugayi ni umushakashatsi ku bibazo by'umutekano, akorera mu mujyi wa Uvira. Tubona ari imyanzuro yihuse cyane mu gihe bavuga ko igiteje umutekano mukeya ari M23, rero ikaba ikiri kure ni Bukavu, kandi Bukavu niho hakuru. Iyo myanzuro rero ntaco barabivugaho. Ubuzima ni bisanzwe Bukavu. Nanone urebye Nyangezi ukareba Kamanyura, nanone ubuzima buracakomeje. Kuba rero ari imijyi myinshi cyane nka Ruvungi na Sange hose ni amahoro, ariko ugasanga ibuvira mu mujyi wa Uvira niho bihutiye gufata umwanzuro ukakaye. Twe tubona bifite ingaruka zini cyane ku bukungu bw'abaturage mu gihe imirimo igomba guhagarara ayo masaha. Kuri kino cyumweru Guverineri w'intara Kivu y'Epfo Jean-Jacques Purusi yakoze urugendo azenguruka amakomine 3 y'umujyi wa Bukavu mu rwego rwo kwizeza abaturage bayo uko umutekano wabo wifashe kugira ngo bakomeze imirimo yabo nta bwoba. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Mu Burundi bamwe mu baturage ba komine Buganda mu ntara Cibitoki bacuruza ibitoro bya magendu mu minsi mike ishize bari bibasiye abapolisi bakurikirana abadakurikiza amategeko y'ubucuruzi mu ntara zitandukanye z'u Burundi. Igitoro cyabaye umuzi w'ibuye. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'inshuti zayo mu Burundi, murayigezwaho na Thierry Vandayishimiye. Tuzokwerekana akarorero kiwacu kuko ntazo ari umusirikare w'igihugu, tuzokora icyo twumva tuzadukenera. Uyu numwe mu banyagihugu baba mu Nyamitanga avuga ko bashobora kuzokwica abasirikare babavogera mu mihana yabo bagiye gusaka ibitoro. Aka karere ka Nyamitanga kazwi cyane ko kadandarizwamwo igitoro cyo mu gifuri. Abanyagihugu bajabukana bakuye mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva igitoro gitanguriye gukena mu Burundi. Abanyagihugu baho babonye akaryo ko kuciyungunganyamwo nubwo bitemewe n'amategeko. Abajeje umutekano nabo ntibahengeshanya kubasaka kugira babateshe ubwo rudandazo rutemewe n'amategeko. Ariko rero abanyagihugu bavuganye n'isoko ryacu bavuga ko bazobivuna kubera inyifato yabo. Hariho ibintu biharaje nk'abasirikare bakaza bambaye gisivile nk'ibutura n'umupira w'ijezi, bakaza inkoho iri mu mugongo iri mu ishagoshi. Nka leta ikazumva hagize ikiba ngaha kuko ngaha turi ku mupaka, tuzokwerekana akarorero kiwacu kuko ntazo ari umusirikare w'igihugu, ahubwo tuzomufata nka Robert izo yinjiye mu gihugu. Tuzokora icyo twumva tuzadukenera. Haje umuntu nyene yavuga ati nyene ihagarareko akaca akura umwambaro mu ishagoshi akaca yambara, haje kwambara ngo subira uvuge ngo shanga ibyo bitoro kubera amaze kwambara ryateni, urumva nta kintu ushobora kuvuga byabitasha yitwarira. Uyu nawe adashima kwidondora isoko ryacu kubw'umutekano wiwe, avuga ko bazoba basa n'abivuna kuko umutekano wabo ubangamiwe nabo bajejwe kubacungera. Icyambere hariho umukoronera ava ku mudugudu, wewe jewe ku bwanje yaranyicaritse ambwira ati ubwanje ngo rurashashe fisi bido 16 aranshiraho ararasa amasasa 3. Nagerewe amahigwe kubera naye ko ndiruka irya mbere ryakubise ikigori kubera ubwoba icangwa hasi, maze kugwa hasi abantu bibaza nyene barandashe biraheze. Zo bido baratora baruriza pick-up, hanyuma nanje baca bamfata ngo banjane. Kubera Imana nyene ntibyashobotse yuko bamfata, Imana irandokora ndiruka ndagenda. Uru ruhigi rw'igitoro kiva muri Kongo rumaze guhitana ubuzima bw'umupolisi nk'uko uyu munyagihugu abivuga. Mwino misi ya vuba nko mwiyo ndwi iheze hari kuri Bonane, hari umuntu w'umupolisi yapfuye nk'uko nyene yagiye ku rugo rw'umuntu, zari saa 7:07 arakayakaya ku rugi, kore ko umuntu yaseserejwe n'abamwiba, ntiyamenye kajejwe umutekano, yavuye mu nzu ntiyabajije, yaje ati ni wa musoma agarutse, yaciye amwica. Aravye mwisakoshi asanga ujejwe umutekano afise impuzu mwisakoshi. Aba banyagihugu bibaza ko abajejwe umutekano batatumwe na leta iki gikorwa co kubasaka igitoro kubw'inyifato yabo. Baratwira amafaranga bakayajana, ivyo bitoro bamaze kubijana abo bashefu bo nyene ubwabo nibo bagaruka kongera kubidandaza, baradubwira ati nimutugurire ibitoro tukabagurira
leta ntabyizi kuko yabibizi ntabwo baba baguma baza kutunyaga canke umupolisi akinjira mu nzu nyene urugo ntawe uhari hari abana gusa casanze ugasangana yagitwaye none ivyo byo biremewe n'amategeko. Abajejwe intwaro mu ntara ya Cibitoke babwiye isoko ryacu ko ataco bashima kuvuga kuri uyu mutekano muke urangwa mu Nyamitanga muri iyi minsi. Ni mu gihe ariko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije abarundi umwaka urangira yavuze ko abakora urudandazwa runyegeye bagiye guhanwa. Abahora batazi ko gutoba itunga ry'igihugu ari igicumuro gihanwa n'amategeko mpanavyaha nibabimenye kuko ubu abahora bigira ibiro biteze bakinisha itunga ry'igihugu bagiye gufatirwa ingingo. Umuntu azofatwa ariko anyegeza ibicuruzwa ivyo arivyo vyose kubera uburiganya ivyo twita stock de speculation canke ariko aduza ibiciro uko yishakiye yitwaje ibi na biriya azokwakwa uburenganzira bwo gucuruza hamwe n'ibindi bihano ruhasha. Nubwo biruko abanyagihugu bacuruza igitoro ca magendo basigura ko baba bariko barafasha leta gukemura ikibazo gisa n'icabaye akananira abahinga mu gihugu. None ko twebwe tubidandaza tukabona tubidandariza abantu bateye imbere hakaza abantu ngaha umengo n'abashikiranganje bakatubaza kandi bakaduvuga mirona n'umuntu muto muto nk'uko ati nukuri nta kabuni wompa nkakamuha je mbangize naberega ivyo nja kubirondera kubera nshaka kugira ubuzima mere neza. Icibonekeza nuko mu mabarabara y'igisagara ca Bujumbura isoko ryacu ryaciyemwo amasaha yo mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu abantu baja kubuzi atamusunikano w'imiduga wari uhari niyo hari agahengwe k'igitoro kukaba nkako abasanzwe bakoresha ku bwinshi igitoro co muri Nyamitanga bavuga ko batakigirayo bacira nayo bamira. Abateri bake bavuga ko babitse imiduga. Muri iyi minsi igitoro co muri Kongo ilitiro imwe rigugwa amafaranga 30,000 by'amarundi mu gihe yo kibone ku masitasiyo rigurwa amafaranga 4,000. Ibiciro kubunguruza abantu navyone bibandanya byiyongera. Uyanyonga ipikipiki agira ati aho naho ntwara umuntu ampa 3 ubu unye nadugije ko 2 baza ampa 6 kubera se nene nakujana umuntu wa 3 campomba kubera naguze igitoro kigizene kizimvye maze kumuca nk'ibihumbi 6 wumva ataca yigira n'amaguru ico gicuma cyagihaga. Abanyamitanga bafise ico basaba leta kubijanye n'umutekano wabo. Jewe ico nsaba mbona umenga boshinga ingingo kandi ingingo nuko ivyo bitoro vyoboneka mu gihugu. Twese turi imbonera kuri nawe ubona amezuku ibintu vyacenga mu Burundi vyose ndabizi. Mfise abana 5 none no hava nshigikira umuntu aje inyuma ngo aze guhungabanya umutekano hama twa twaranzotujana tekano no iwacu twese ariko gusa dusaba abadufasha umutekano baze tubona koko ari bo. Ubukene bw'igitoro bumaze imyaka irenga 3 bwibonekeza mu gihugu. Abategetsi bo mu gihugu baragerageje kwizeza abanyagihugu ko kiri mu kuboneka ariko amaso ahera mu nzira na bugingo n'ubu. Amasezerano hagenewe korohereza urujya n'uruza rw'ibicuruzwa ku mugabane wa Afurika yashyizweho umukono tariki 21 y'ukwezi kwa gatatu umwaka 2018 i Kigali mu Rwanda ariko yashyizwe mu bikorwa tariki 30 y'ukwezi kwa gatanu umwaka 2019. Ayo masezerano yaragamije gukomeza ubucuruzi ku mugabane wa Afurika mu gushyiraho isoko rusange ry'abantu bagera kuri 1,300,000,000 kuri uyu mugabane. Nyamara abasesengura ibintu bavuga ko nubwo hari akarusho ayo masezerano amaze kwerekana, inzira ikiri ndende kubera imbogamizi zitari nke zikomeje kwigaragaza. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Pierre Claver Nsengiyumva, impuguke mu bya politiki, akaba anakurikiranira hafi ibyerekeye ubucuruzi n'iterambere ry'umugabane wa Afurika. Ari Bujumbura mu Burundi. Aravuga ibyahindutse kuva amasezerano agamije korohereza ubucuruzi ku mugabane wa Afurika ashyizwe mu bikorwa. Banje bwa mbere kuvuga ko aya masezerano ari amasezerano meza cyane yo gufasha ko ibihugu muri rusangi bigiranira imigenderanire mu by'ubutunzi bakumvikana kuri bimwe bimwe bokorera ko. Ariko nashaka nani kubabwira yuko aya masezerano mbere yaje yogera yandi yarahasanzwe. Hariho muri Afurika murabyibuka avuga Nepal igihe kimwe byarakozwe cyane, hari igihugu mbere kibanyi bagize uruhara rukomeye hamwe na Senegal muri Afurika y'uburengerazuba na Afurika y'Epfo. Mugabo icyo nobabwira nuko ayo masezerano yose ubusanzwe hari ibintu ashira imbere mu byerekeye imigenderanire, ni kuvuga kumvikana ingene bimwe bimwe mu bidandazwa bikorerwa cyangwa bihingurirwa muri Afurika
byoshobora gushika ku isoko ry'ibindi bihugu ata ntambamizi zirezire zigiyeho. Ndababwira ko hariho n'ayandi masezerano mbere tuje muri aka karere kacu hafi muri EAC ibijanye n'isoko rusange nk'akarorero, hariho byinshi ubu bakuyeho nk'amatagisi, bivuga yuko nk'ubu ushobora kurihira kimwe hariya aho byaciye mu kivuko cy'i Dar es Salaam basubira kandi kubirihira bigeze nko mu Burundi. Aho no mu bindi bihugu byose n'icyo kimwe hariho amasezerano ameze gutya. Gushika ubu rero navuga ko ayo masezerano yandi abafite turavuga ubu yoyo mbere ku mugabane wose wa Afurika yaje cyo kimwe nka kujya i Buraya cyangwa muri Amerika tubona hari amashyirahamwe n'ayandi masezerano amwe ahuza mbere ku rwego rwa kontina zose aba Amerika cyangwa Uburaya. Rero na Afurika yari intambwe nziza. Abitegereza iyi baravuga ko naho hari akarusho gato kamaze kuboneka ku bijanye no guhererekanya ibidandazwa hagati y'ibihugu bigize ako karere, iryo soko rusange muri Afurika, ibidandazwa bihererekanywa muri ako karere bidashemeye bikiri ku rugero ruri hasi cyane. Ego murakoze. Ubwo busumbasumbane cyane cyane uva ku bintu bifise imvo muri kahise, ni ukuvuga ko haciye imyaka itari mike Afurika yikukiye, mugabo hariho ibintu bitakurikiye iterambere, nicyo kimwe nko guteza imbere nk'ibisata by'amahinguriro. Murabona yuko n'ibihugu bitunze cyane muri Afurika bikoresha amafaranga menshi cyane yo kurangurira ibintu hanze, ariko byari n'ibintu bashobora kuba muri iyi myaka 60 iheze imipaka zitanguye bari gushobora kuba bakora. Ariko rero tugamutse naho nyene ku bijanye n'ibihugu n'imigenderanire yavyo haracariho agahaze, kuko nta kunywana gukwiye buriho mu hagati y'ibihugu, turetse ko harimwo n'ibindi usanga birimwo n'intambara kandi ari ibibanyi, usanga nk'aho umuntu yari afise ikintu ubundi yari akeneye yomuranguriye ko kubera baba bashobora gusanga bafise ibyo bapfa, usanga aca kironderera ahandi kure aho kugitorera hafi. Hariho n'ibindi byinshi wovuga by'intambamyi ushobora gusanga rero n'ingene uko karusho kari kongerekana yaba n'ibyo bintu abantu baranguranwe n'abivuze tugitangura bakora bashobora kubiranguza ahandi cyangwa bakabidanguza ahandi ku giciro kitabavuna, kuko abandi bakakigura ku giciro cyiza, kuko hoba hariho n'ibingene biba byorohejwe kugira bishike iyo bigiye kudandaza. Urumva nimba umuntu yokora ibintu akaba acukura n'ikintu ino akaba agiye kukidandariza ahantu kure, akagira za gari ya moshi cyangwa akagira uburyo amabarabara meza ashobora gushikana ibyo bintu hakiri kare bitamuvunye ku giciro cyo kubitwarayo, aho rero ni ukuvuga ko ashitse atangwa guharura ibyo byose akaraba ati mbega icyo gihugu kije kushorera kiraza kumpa ku giciro ushaka tutarinze nko guhazana cyane. Urumva ni ukuvuga ko hariho ibintu rero mugomba kuza ko byategerezwa kuba ni ugutegura neza amahinguriro, agategura amayira bicamwo. Murabona ko hariho ku yindi migabane ibihugu bikora kandi ibihugu byashyize imitahe minini cyane mu byerekeye gutegura amayira ibintu bizocamwo nk'Ubushinwa murabona ibyo bukora, murabona Ubuyapani ibyo bukora. Pierre Claver Nsengiyumva, impuguke mu bya politiki akaba anakurikiranira hafi ibyerekeye ubucuruzi n'iterambere ry'umugabane wa Afurika, yaganiraga na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Mwakoze inshuti kudutega amatwi, tubararikire n'ibindi biganiro bya radiyo yanyu ibategurira buri munsi. Nshimiye na bagenzi banjye bose bamfashije gutegura aya makuru no kuyabagezaho. Ibiganiro mwumvaga byari bihagarariwe na Etienne Karekezi. Nadia Taha niwe washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabifuriza amahoro n'amahirwe, mugire ibihe byiza. Ijwi ry'Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro vyaryo n'inkuru zitandukanye, zaba izanditse, izo mu mavideo, mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp.
woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio Yacu VOA aho uza kuhasanga icyo bita link mu congereza canke lien mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'Ijwi rya Amerika. Bavandimwe mwakurikiye amakuru kuri Global Green Optimistic TV, GGO TV, turabashimiye. Twifurije amahoro Nyagasani kandi tubashishikariza gukora subscribe, gukora share, gukora comments, hanyuma tugakomeza guterana imbere. Dukomeze gufatanya kandi